Nuko bakunzi ba Igozen TV reka tubaramutse aho muri hose turabakunda murabizi ko tubakunda buri mwanya buri gihe twama tubakorera ibicanke biriya kugira ngo mubone ko twama turi update ijwi ni ryarindi nyene ijwi ni ryane ri promoter canke any pro muwamuzi ko kumbure tubazanira canke tubashikira aho muwamushaka neza na neza uno munsi turi mu ntara ya Gitega aho twaramutse tugendera komine Bukirasazi neza na neza ku mutumba wa Kibere. Murabona ko ari umutumba mwiza cyane ushajije, umutumba wambaye, umutumba unamera, aho mubona ko hirya no hino hari bitoki bimeze neza cyane. Turiko turagenda rero tugana kumbure ku mutama yagwaye igihe kitari gito cyane, ubugwayi kumbure bufatiye ku maguru bituma kumbure abaho adashobora kuva ahari, aho kumbure twumvise ko mu nyuma yituye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gisanzwe gifise siege canke icicaro mu ntara ya Gitega neza na neza mu Rutegama iruhande y'isoko y'inka. Ubu rero tukaba tugiye kumbure kuraba ko hoba hari akarusho yoba afise mu gihe yituye ico kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Muri tubamenye yuno munsi rero tukaba twahisemwo kugendera uwo mutama kugira ngo twiyagire nawe turabe neza na neza ubu amagara yiwe uko yoba yifashe. Gumana nanje rero murabona ko bitoroshe, aho mubona ko kumbure nakavura kariko karatunyagira, ariko nkuko mubizi ko twama turi mu kivi twahisemwo ko tujayo kumbure kugira ngo twishikireyo kugira ngo dushobore kuganira n'uwo mutama. Niyonzima Venasi hamwe na Ndabambarire Pelagia basanzwe baba muri komine Bukirasazi y'intara ya Gitega umutumba wa Kibere, aho babanye imyaka itari mike mu rukundo ntangere. Urukundo rwamyeho kuva na kera, ndetse n'ubu urukundo rukaba rukiri mu bantu bamwe bamwe. Ubu ni umwe mu miryango bakundanye kuva mu buto bwabo, ndetse n'ubu aho bari mu zabukuru bagikundanye. Ibyago ntibisezerana. Niyonzima Venasi yaje gufatwa n'ubugwayi bw'amaguru aho atava hari, navyo bikaba vyashize mu bihe bigoye umufasha wiwe Ndabambarire Pelagia, aho yamufasha buri kintu cyose kumbure atishoboza. Yarabandanije afata neza umugabo wiwe amufasha buri kintu cyose kumbure atishoboza, aho nobabwira ko Niyonzima Venasi bitakunda ko ava ahari ngo aje mu kindi kibanza. Biba bigoye ko umuntu mubana mu mahigwe no mu marushwa, ariko Ndabambarire Pelagia we yarabikoze, aho ubu Niyonzima Venasi asa n'uwakize bivuye ku miti kumbure yahawe n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Nuko natwe nka Igozen TV twarahashitse muri ugo rugo kumbure turiganirira n'uwo mufasha wiwe kugira ngo atwiganire muri make ubuzima babanye n'umutama wiwe kumbure mu gihe yarasinzikajwe n'ingwara y'amaguru. Kumana nanje rero ijwi ni Enipro kugira ngo uwo mufasha w'umutama Niyonzima Venasi atwiganire ku muriri ubuzima babanye n'umugabo wiwe mu kiringo c'imyaka ishika hafi 2 agwaye ingwara yamufashitiye mu maguru bitakunda ko ava ahari. Kiganiro tubamenye cyuno munsi rero tukaba twasimbiye muri komine Bukirasazi nkuko mwavyumvise ku mutumba wa Kibere. Igozen TV. Amuvyeyi babita bande? Umufasha wawe yitwa nde? Jewe nitwa Ndabambarire Pelagia. Uje mutama wawe yitwa Niyonzima Venasi. Mubahe? Ku Kibere. Komini yahe? Bukirasazi ntara ya Gitega. Mbega intango y'ingwara y'amaguru y'umufasha wawe yoba yaturutse kuki? Maze mu byukuri yatanguye kumwaka ujya kugura nyene avuga ngo imodoka yaramugonze, amara bica bitera biza bikuru ko nyene babiraba umurenge hatomborerera bagira neza mukamwirukira. Ubu ni mitende. Mbega mumaze kubona umuti mukuye mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose, mwoba mwarizera ko wokiza umufasha wawe? Narabyizera nyene
none ko tutari bone ko awunyoye ntamererwe nabi aguma amererwa neza cyo gituma rero ndawemera n'utariwe azokwitabe ico kigo nk'abo bitura akababaza ivy'ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mwabimubwira yatwituye akatubaza ukimurangira ico kigo kweri kiratabara nk'abo baba bamerewe nabi kumbure bagwaye ingwara muri zimwe zisanzwe zivugwa mu kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose uwo babwira iki bamerewe nabi bakaza bakambaza neza ewe no babwira ntihagire indi nzira mufata muraje kwa nshuti ya bose niho hatabara ugowe n'ugeze habi. Mbega umufasha wanyu yaramaze igihe kingana gute agwaye iyo ngwara? Kinini yaramaze umwaka ngira ngo yaramaze imyaka 2 n'ubu umwaka ugira 3 boraba mukemu mutabarirako. Mbeko mutama wanyu bitakunda ko ava hari yaba yaryama gute? Naramuduza ku gitanda nkamwururutsa bomba kumuhindukiza nkamuhindukiza amaguru agomba kururuka hasi kandi nkasubira nkamwururutsa nkaca ndamuha ibibando 2 akadidagira ko agasohoka mu rugo. Mbega hoho imvura iguye ari nko hanze byagenda gute? Imvura iguye ari nyinshi nkuku atamwana ari hafi canke ngombe hafi yamunwagiraho nyene ntiyihagurutsa ntiyinjiza yaguma borogeraho nyene. None ubu turashimira Imana kubera ahaye aja habona akiyuriza kuryama akiyururutsa koyora kijana. Imyaka 6. Yego. Muvyeyi wari wararushe kweri? Nararushe nyene naracotse. Muvyeyi aho mutama atanguriye kuzarava hari abifashijwe n'imiti kumbure yaronkejwe n'ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ubu amerewe gute? Mererwa neza nyene ariko imvura iguye navyo nkora nza kwanura nk'uwanura ubumera. Ndashimira kubera ca subiye kumpagarikira umutambukanya akagenda akabona ivyo yahora yipfuza ko abibona. Cyo gituma rero yishimira. Mwotubwira nk'udukorwa tumwe mutama wanyu yakora ataragwara? Yaracana kanogo k'igitoka gatera igitoki yarasobanya nk'urugo agacaga ku agashira ngaho agaturutsa nakajyaga nyana kamwe kabirira mu nzu mugabo ubu utwe n'abana twaye twarushe ari kuja kwahira ubwo bwatsi kwizana mugabo ubu kwa Imana yodufasha akayodufasha nawe nyene gusubira kuyahirira. Abagikekeranya ko mu kigo c'ubuvuzi kama ari mu bapfumu ubabwira iki? None urya ntacuzira nta rurasago baduca nta kuvuga ngo muragira ukunuku ngo mushiha muri ukumugira uku tuwinwera nkuko tumwe imiti yo mu bitaro. Nico no wemeza ko yuko wo mu bitaro so mu bapfumu. Yego. Bo bahanura iki? Ibemeye no bahanura nti harya hantu ntimuzoharengane ngo muja mu bapfumu hajya ni ku bitaro byemewe n'amategeko. Muvyeyi aho mutama atanguriye kuzarava hari abifashijwe n'imiti kumbure yaronkejwe n'ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ubu amerewe gute? Yamerewe neza nyene ubona kamwemwe kari kuri we ni keshe. Mbega ubu yo bagenda ahantu hangana gute? Ni kilometero hari ahantu hava hiyo kaduga kagera ngaha biragasubira inyuma nasubiye inyuma inshuro 2 kiba gikwiye kilometero. Byose ndabishimira hengurukira nuko naje naruhutse amaboko Imana irohezagira ico kigo. Muvyeyi reka tubashimire cyane tunabifuriza umunsi mwiza. Yego ndabashimiye. Igozen TV.